Ndabaramukije bakunze ibiganiro by'isanganiro ndabaha ikaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango. Uno munsi tukaganira ku bijyanye n'uruhara rw'umuvyeyi mu kwigisha umwana wiwe ururimi rw'amavukiro ari narwo rurimi rw'ikirundi. Abarundi barayamaze bati uwutaganiriye na ntamenya iryo sekuru yasize avuze. Byumvikana ko uruhara rw'umuvyeyi ari ntangere kugira umwana ashobore kumenya kahise k'umuryango n'ak'igihugu. Ururimi kavukire rudasigaye inyuma. None uno munsi ururimi rw'ikirundi ngo rwifashe gute dufatiye ku kugene rukoreshwa ukudatera imbere k'ururimi rw'ikirundi biva kuki uruhara rw'umuvyeyi n'uruhe mu kwigisha umwana wiwe ururimi rw'ikirundi hoko gwiki kugira ngo ururimi rw'amavukiro arico kirundi rugira agaciro ahiwacu. Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro kiremeshejwe nanje Vestine Butoyi. Turi kumwe n'abatumire babiri. Hari Perrine Ntomera umukenyezi w'inararibonye umuvyeyi. Perrine ndakuramutse. Nanje ndabaramukije. Ndabahaye nikaze muri kino kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango. Murakoze cyane kandi ndashimiye ko mwantumiye. Ego. Turafise kandi na Honorable Ernest Nahimana kurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi. Honorable Ernest ndakuramukije. Amahoro neza. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro ikibazo ca mbere mbanza kugihera kwa Honorable Ernest Nahimana kurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi. Ernest no munsi uri kurihweza bijanye n'ururimi rw'ikirundi na cyane cyane uko rukoreshwa aho iwacu byo bavyifashe gutuba. Yego murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Ikibazo kitoroshe kwishura kuko tuvuze tuti byo bavyifashe gute umuntu acavuga habaye canka hagendera gusa. No kuri umuntu aravye ingene Abarundi dusigaye tuvuga ururimi rwacu tukarukoresha mu buzima bwa misi yose biraboneka cyane kandi biragaragara yuko hariho agahaze kanini. Abarundi ubwa mbere hoho n'ivy'ikirundi turakivuga mugabo ntitukivuga nkuko cotegerejwe kuvuga. Icambere coco nuko ari amajambo menshi y'ikirundi yibagiwe. Ayandi barayahindura kubera ngira kumbure ubunebwe ku Barundi bwo kuvuga canke kukurondera guha ikibanza izindi ndimi ziza zisubirira ico kirundi. N'abantu bake basigaye bavuga ikirundi nk'ijambo bakariheza atarundi rurimi bacishijemwo. Byerekana rero yuko ururimi rwacu nivyo turavuga ngo turavuga ururimi rw'ikirundi ariko umuntu abirabiye hafi sikirenga twama turiko turuvanga n'izindi ndimi. Ego muri abo majambo uhigiye kuvuga uti hari amajambo yibagiwe atagikoreshwa mbere nayo usanga bacanganije n'izindi ndimi ni nkayahe. Ntaze nk'akarorero murakunze kumva ndetse biri ku bato n'abakuze. Abantu mvuze ko bafise ubunebwe bwo kugira bavuga ijambo bariheze. Hariho nk'akajambo umuntu ariko aravuga ijambo akajambo hanyuma uvuhejeje igice c'ijambo ukavuga uti hanyuma rero bica bigenda ukuntu umuntu Abarundi nka 80% uyu munsi bavuga ngo hama. Iyo nyu ntayo bavuga barayisimba. Ubwo n'ubunebwe mu kirundi mu vyigwa vy'indimi bavuga babisigura ko ari ubunebwe. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri ni bangahe wumva bariko baravuga n'ijambo bagacishamwe imyibutsa. Harya umwibutsa uvuga ibintu vyinshi gusumba n'aya majambo menshi tuvuga. Umwibutsa rero waza uryohora unaryosha ikiganiro ukanigisha gusumba n'amajambo menshi dukoresha. Nk'ivyo bintu bibiri vyonyene ndakubwiye ibintu vyerekana yuko hari agahazi. Ego. Reke iki kibazo kandi acerekeze kwa Perrine Ntomera muvyeyi w'inararibonye. Perrine uno munsi hajyo baye mu kibano ubona ururimi rw'ikirundi rukoreshwa gute? Jenda kengurutse cyane kubona iki kiganiro kiriho kandi
muri ko muvuga ibintu biriho nyine mu Burundi ugiye kubiraba ibyo bintu honorable avuze nivyo kandi kenshi na kenshi biri ku bantu bize amashuri ugira abasogokuru n'abanyokuru batize amashuri ibyo barabifise ingorane bavuga ikirundi ukuri kwamye niyo myibutse nyine bakayivuga umugabo w'uyo myibutse uyivuze ntibategerana kimwe kandi urabona ikibi cyabyo nuko nk'aba uri kuraraba abana biga ko je narigishije nkiri umudeseti narigishije usanga babigisha uho babigisha indimi nyinshi icyarimwe bakabigisha ikirundi bakabigisha igifaransa bakabigisha igiswahili n'icongereza uwo nigishinwa ngo kizojako narabyumvise babivuga sinzi ko nihenze mugabo uca usanga ata rurimi na rumwe bazi ntibazomenya ikirundi ntibazomenya igifaransa nta na kimwe bazomenya kuko mu bisanzwe muri psychologie de l'enfant le bilinguisme ni interdit ntakibamarira kuvuga ibintu byo kwiga ururimi rurenga rumwe naje urumva ko binshikiye nk'ubu kuvuga ngo interdit sico yego rurabujijwe birabujijwe rero abize ntibamenya kuvuga ikirundi ngo bagitomore neza usanga bacishijemwo ngo nta confiance ndagufitiye wewe uri kuravuga ikirundi ukavuga ngo nta confiance si kirundi ucufira muti sindabyizeye sindabyizigiye ibintu nk'ibyo rero ikirundi nuko kigarukira harya umuvyeyi yonsa konsa yigisha ikirundi muraje amaberebere yiwe akaza aravuga ikirundi kugira ngo bakure abana bazi ikirundi c'abasogokuru kuko ururimi ruvugwa ku isi y'Uburundi gusa ikirundi niho kivugwa ntuzogenda hanze ngusange iburaya hari abavuga ikirundi udahuye n'umurundi nkawe rero niko karanga nico kiranga umurundi nyawe bakavuga imyibutsa bakagira bya bisokozo bya kera ko bijya bisokozo ngufindana mugo bikoresheje ubwenge bagaca ubwo ututwibutsa kugira ngo bakebura abana umwana ave hasa ari nico yubaha none bimwe bya kera bya kirazira utigishije umwana mu kirundi kirazira uzogikura hehe kugira umwana aronke nico yubaha je nukuri ikirundi nibakigarukire nyene baze baracigisha na cyane kugira najya amajambo ya kera nk'abantu nk'ururegerege ubwiye umwana utururegerege niyo kumva icarico ngo twe twakuze tubyumva canke ukoze ikintu kavuga uti uri umuntu ukavuga uti je nzoga ikiremve ndacirashe umwana wamubwira iryo jambo ngo nzoga ikiremve ndacirashe ngo abyumve kubera yakuze atabyo yumva je ndazi yuko twahora tujya ku ishure tukabona inka bazitondetse zose bariko barazirasa amajanga ha kwizosi bavuga ngo ariko barayirasa ikiremve bagaca bateka ayo maraso yazo twagenda turiye nyine ivyo biremve mbwa abana bobo ntabyo babona bagira kuko inka zo nazo bagirasa ikiremve hari ijambo bavuze ati ngo ururegerege mbega ubutaruzi umwana atazi iryo jambo umusigurira ko ari iki uravuga uti cyo bahora banyweramwo amazi kera amazi twayagera mu ruregerege urwato kabitse usanga babitora bimwe ngo n'ugusigura ukababwira ibya kera n'aba bana nyine bavukira i Bujumbura ukazura bigisha ikirundi nayo bwibi urabareka bama ariko baravuga igifaransa muhira kandi hariho ababyeyi biryohera ababyeyi benshi bararyoherwa no kumva umwana wabo avuga igifaransa mugo kujya n'ugutakaranga ego navuga igifaransa ejo niya Imana gahura n'abafaransa cyangwa agasoma igitabo mu gifaransa akagitegera mugo n'ikirundi cyacu twishimikeko yego Perrine rumukenyeze w'inararibonye iwawe mu rugo wakoresheje ubuhinga ubuhe kugira ngo abana ndabona ko menga bavutse abavukiye mu bisagara uko biri kose wakoresheje ubuhinga ubuhe kugira ngo bamenye ururimi rw'ikirundi bo barashobora kuruvuga batarushanze
oya twebwe n'ukuri twe turabacira n'imigani ari umugabo wanje ari jewe turabacira n'imigani tukababwira tuti muzohore mumenye kuvuga ibintu mu majambo bange ayo nk'ijambo dukunda kubigisha twebwe hakunigwa n'ijambo wonigwa n'uburi bari nko n'umugani usigura byinshi kugira wigisha abana kuvugisha ukuri kutanigana imijambo kutare ikintu ushaka kuvuga ukagishikako atawe ugiriye nabi unizo hakunigwa n'ijambo nigwa n'uburi bari hariho umugabo acayongera ko ati birafuma ukaronka n'urubanza nibyo yongerera kuko kera nta cyari kiriko nayo inka bakubwira ati imvugira kuyamara y'umugabo ikundwa na bake ntumva ko kizagihushana n'icyo cyo kunikanwa n'ijambo twebwe twarabirenganye kuko naho utagiye uravuga gutyo ukuri ntaho koje kandi urazi ko bavuga yuko ukuri kudugira mu ngazi ikinyoma nacyo kikadugira muri asanseri kuri bya byuma biduga icyuma kiranyaruka rujya guma ruduza abantu ruranyaruka ikinyoma kiranyaruka ariko kuri kugenda buke buke twebwe rero iryo jambo ntituriha agaciro duha agaciro kuvuga ukuri kuko utavuze ukuri ikintu utakivuze ntikivuga kandi baravuga yuko ngo mwe by'ukuragira mu nda ugatarura ibibozi utaramunda ugatarura ibibozi rero hagutara ibibozi no kubivuga hero Perrine turiko turihweza twa honorable Ernest yavuze ati nukuri ndavye ururimi rw'ikirundi ukuntu riko rakoreshwa uriko ruratituka riko ruratagaciro wihweje ko hariho n'amajambo yategerezwa gukoreshwa atari karakoreshwa n'ayakoreshwa bagakoreshwa nabi ugasanga hari ivyo bibagira ugasanga idemu imwe barayifuse basimbiye kuri yindi kugira ngo bagire n'ijambo ry'iwabo uno munsi ivyo bintu buba wibaza ko biva kuki iri tituka ry'agaciro ku rurimi rw'ikirundi aho karorero yatanze honorable je numvise umuntu ariko arakivugana ndamwihanitse nkaga nawe bari umuntu ariko ararengana kakira kunca mu gutu ndamugana imbega icyo wamvuga ngo hama wacumvise hama nikibaho ni hanyuma je nibaza yuko na bimwe biva ku bute abantu bubu hariho abantu bafise ubute ukadusanga bafise ubute mu bintu byose aho bavuze ngo hanyuma iyo nyubaka yirengana bakivugira ngo hama mugo hama ugiye kwa mu kirundi naho canditse nahamwe rero nibijya byo kugira byuko umuntu ashobora kugira ubute nyene ugasanga ntacyo yimariye urazi yuko umwana w'isure avuka n'isunzu nabo rero mu gihe bagiye barakinigagura gutyo nicyo hama bazoyigukura ko bavugira ngo ha gusa kuko simbona nukuri nkundaza abana benshi bageze muri kaminuza iyo ico bakivuga nyene gutyo hama udusanga bariko bariyasamira bavuga ngo hama biva ku bute nuko udashaka kurondera abana bo ntibashaka gusoma n'ibitabo ntibasoma iby'igifaransa ntibasoma iby'ikirundi nta na kimwe rero none batasomye ibitabo bazomenya guteye twekera twakuze batwigisha tujya tugani twabasamandari wamandaranga bijya byari mu inyigisho none Perrine gusoma igitabo usanzwe uzi gusoma bifise akamara kahe mu kunagura ururimi rw'ikirundi hari aho usanga mu ijambo utaruzi ico risigura cyangwa ugasanga ni umugani ugana kariho ari umugani ugana kariho utabisomye ntuzobimenya nk'ijya migani ya samandari wa mandaranga mubwira guca ariko araca mu ngondoro z'ibiharage no mu kirundi ruguru birashika mu barimi gaca usanga bamubujije agacagira turaba wumva birenge n'ububariko urumva we wese ariko arabari ariko abwira ibi we agira ati muramwumva birenge n'abantu rero bariko barumva ibintu nk'ibi turiko turavuga abarundi bariko baradukurikirana baraba bavyumva babisubire ko baza barigisha abana
ikirundi cyo kumuzi kuko dusanga n'abandi bantu bashaka kuvuga igifaransa kandi batacize ukadusanga tugiye hariho nk'umuntu aza kukubwira ati kubwira ati genda uzimane bariya akakubwira ngo genda fiance bariya urumva nawe yavuze kuvuga ikirundi aza ati genda uzimane bariya tuvuga ngo genda fiance bariya urumva ucubura noneho aho uherereye ubura bavuga ikirundi cyo kumuzi gikwiye ucuronka abandi bantu nabaza kubiga ifaransa kandi batacize bakaca babivugira ibyo bishaka reka ngaruke ngaha kwa honorable Ernest Nahimana akurikiranira hafi ibijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Ernest, twihweje uko kuntu ikirundi kigenda kiratakanovera ni bihe bintu bikuru bituma iyo nyifato igaragara mu Burundi? Ni vyinshi ariko ahanini twobehera mu muryango. Burya umuryango ni ishure rininiya cyane, ndetse ni naryo shure rikuru risumba yandi mashuri. Harya mu muryango umwana amenyera vyose mu gihe aganira n'abavyeyi, mu gihe yumviriza ikiganiro c'abavyeyi hagati yabo cyangwa abavyeyi baganiriza abana. Irindi shure rikomeye cyane ni izisamirizi zanyu, ibimenyesha makuru cyane cyane radio, mucishamo za ndirimbo z'abaririmbyi. Bajya baririmbyi rero baragisibije mu kwica ururimi, baragisibije koko ndabivuga nkuko baragisibije mu kwica ururimi rw'ikirundi. Bagisibije gute? Banyakuntunga ukugisibya kwabo ni ugutangura kuvuga ikirundi nabi, bakavuga uyu munsi uri hejuru. Jewe narumvirije neza cyane ndiko ndumviriza abana bariko baravuga baririmba izo ndirimbo zabo baririmbyi bita ngo nabasani, avuga ngo umutima wanje, akavuga ngo umutsima wanje. Umutima ukitwa umutsima, kandi umutsima tuzi icyo arico. Umwana akaririmba cyane akumva ko ari karirimba umutsima, ntamenye ko ari wa muntu w'umuririmbyi yashatse kugira akantu ngo ariko araryosha mugaba akantu kica ururimi. Ikibabaje rero nuko twese aho turi ntitwamira, aho kurondera uwo muntu tukavuga tutigeza ngaho. Nimba washatse kuvuga umutima si umutsima, biratandukanye. Urumva tukaca abavyeyi canke abandi bumvise abo bana baririmba canke uwo muririmbyi ntitwamira. Mwewe babazaniye izo ndirimbo zabo, aho kubanza kuzumviriza ngo mwumve ko atakintu cica kirimwo, muca muzakira uko nyine mugatamika amaradiyo nayo agacasamiriza. Urumva rero abana bafira henshi, ikirundi uyu munsi gifira mu muryango. Mbega imiryango, abavyeyi batanga ico bafise, abavyeyi batanga ico bafise. Nimba bakuze nabo nyene ico kirundi batakivuga neza nkuko bitegerejwe, ntiturindira ko babana babo bazobigisha ikirundi cyo kwitsitso nabo ataco bafise. Uyu munsi uri hejuru rero nukubanza gusubira muri ya miryango, ni kuza muri zisamirizi ziwanyu, nk'ibi biganiro muri ko murakoresha, bikaba ibiganiro vyubaka ingo, kugira ngo nazo zironke ubwo bumenyi bushobora kuzifasha kurera abo bana babo. Ukurera umwana no kugira iki, no kumuba hafi. Ukurera umwana no kugira iki, no kumwereka ikiza n'ikibi, kumubwira kirazira nkuko yabivuze uyu mufasoni. Rero mu kirundi umwana avuze ijambo kutariko, no kucumukosorera aho nyene. Aho nyene agejeje kurivuga ko acumukosora, iwiwe biroroshe cyane, acakosorera kandi atatangwa kubivuga neza. Niyo yumvise n'abandi bana babivuze kutariko, nikibuza ko avuga ati jewe muhira barambare ko atari ko kivugwa, bakivuga kuno. Ego, honorable Ernest Nahimana, uno munsi none uretse abo baririmbyi bashobora kuba bakoresha ururimi rw'ikirundi nabi, nibihe bindi bintu bituma ururimi rw'ikirundi rudatera imbere? Ururimi rw'ikirundi gituma rudatera imbere, navuze ni hamwe mu muryango. Uyu munsi umwana avuye ku ishure, bashaka kumuganiriza muri za ndimi zindi atari kirundi, kugira ngo bumve ko yize.
umuvyeyi anezerwa nuko yemera ko umwana yize atagishoboye kuvuga ikirundi neza, ashoboye kuvuga igifaransa neza, ashoboye kuvuga icongereza neza, igiswahili neza, acavuga ati ko ku mwana yarize. Aho kuvuga ati mbega ururimi rw'ikirundi yo baruvuga neza, yo baruzi, ubwo ntabwo yigira araba. Niyo umwana bagiye kuraba amanota batangazwa n'ingene umwana yaronse amanota make mu kirundi, nkuko umengo bafata ko ikirundi yarasanzwe akizi. Oya, ntacazi ari kwishure, kandi ico kirundi ahanini ishuri yacu ni muhira. Abavyeyi rero mu muryango niho dukwiye gutangura gukosorera. Imiryango ni yegera abana ibabe hafi. Yavuze kwigisha abana mu myibutsa ni ikintu cyiza cyane, kuko umwana uvuze umwibutsa akagusiguza ucuronka akaryo ko kuvuga ikirundi cyinshi kandi neza kija kumufasha gutahura wa mwibutsa bamubarira. Uyu munsi rero uri hejuru turabanebwe ntidushaka kurondera gutanga insiguro y'ibintu mu majambo menshi canke maremare kugira tuvuge ca kirundi umwanya muremure, tukaryoherwa nuko tuvuze ijambo rimwe, mwana akora iki, mwana agenda aha, niyaje aho kuvuga uti mamaga urakoze, merci merci beaucoup, ukumva rero ko wa mwana asharyoherwa nuko mubwiye muri rwa rurimi rundi. Mbega none twebwe gushimira umwana uyu munsi ntidushobora kumushimira mu rurimi rw'ikirundi. Hariho utujambo twinshi, hariho ikintu bita impererekanywa. Impererekanywa n'utujambo tudahinduka, tutigera duhinduka n'umunsi wa rimwe. Twadusanzeho, twamyeho, twadusanzeho, tuzodusigaho. Mugabo bishobora kujana na twebwe, nizo mpungenge mfise. Nitwagenda izo mpererekanywa zishobora kuca zijana natwe, kuko uyu munsi ntibariko barazakira, abotegerejwe kuzakira kugira bazeho zitange nabo uyu munsi ntibariko barazakira. Honorable Nahimana, Perrine yagarutse ku kintu avuga yuko kwiga ururimi rurenga rumwe mu nyigisho zihabwa umwana byo ari nk'intambamye kugira ngo umwana amenye ururimi rw'ikirundi. Ikomeye gose. Erega hari umwanditsi yitwa Levi-Strauss, umusosiyologe, yaravuze ati, yareka avuga ku Burundi, ariko yandika ku Burundi, yari yagize ivyigwa ku Murundi yize ngaha, mu nyuma acagenda kwiga hanze, hanyuma agarutse aca mwiga yagarutse muri bwa Burundi bwiwe, asanga nikibuze vyose, asanga su Murundi, yongera asanga si n'umubirigi canke uwiburayo, asanga nikibuze vyose. Nukuvuga yuko yaciye yandika avuga ati imico n'imigenzo y'ikirundi itigeze yigishwa mu mashuri kugira ngo abana bashobore kuyigira iyabo, inabafasha ingene bakura. Ikaca uwo mwana akaca yiga imico yo hanze, nayo nyine ntayiga umwanya ukwiye, akaca asanga ntakimumariye, agarutse ngaha aca asanga ntashoboye kuba muri iki gihugu ngo yifate nk'umurundi, si umurundi kandi si n'umunyamahanga, nikibuze vyose. Rero aho yashaka kuvuga iki, yashaka guhamagarira leta yuko ibi twifuza ko umurundi yo kwitwa umurundi abushitse, kubera yo bagira imico n'imigenzi mutandukanya n'abandi banyamahanga, ko twogerageza tukabishyira mu nzandiko, tukavyigisha mu mashure kugira abana bibinjiremwo, nejo naho bogenda muzabura canke ahandi baronka ico batwara, ntibagenda iminwe gusa. Oya, nibagende bafise ico batwara bashobora nabo nyene gutanga, kandi bongere banemere guhereza ikibanza imico myiza yo hanze, kuko nayo ari myiza, ni myiza nyine umuntu arashobora kuyiha ikibanza. Rero yaduhamagarira ko leta yogira ivyigwa, igatondeka ivyigwa, ikigisha ico yita imico n'imigenzo yo Barundi. Reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango, turiko tuganira ku bijanye n'uruhara rw'umuvyeyi mu gufasha umwana wiwe mu kwiga kumenya ururimi rw'ikirundi, na cyane cyane turacyari kumwe n'abatumire babiri, Perrine Ntomera, umuvyeyi na rugo, tukaba tukiri kumwe kandi na Ernest Nahimana, ngenguza amateka, anakurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi.
reka cingaruka kwa Perrine. Ernest yarahejije kuvuga ati umuvyeyi ni ngombwa afashe umwana wiwe kugira ngo urwo rurimi kavukire ruje mu umutima wiwe. Kuri wewe Perrine ubona vy'ukuri nyene urwo ruhara rw'umuvyeyi mu kwigisha umwana wiwe kugira ngo amenye ururimi aruruwe? Uruhara rw'umuvyeyi ni runini cyane kandi ivyo honorable avuze nivyo mugabe ikigoranye nuko n'uwo muvyeyi nawe nyene murondera kwigisha ikirundi nawe nyene kenshi usanga atacazi atari nka twe twavukiye ruguru ngira ngo we mugoro umunyamuji ndo warugu atari nk'uwavukiye ruguru nyene harya haziko ngo baze baricara ku ziko baganire canke imvura igwe bugame botsa akagori baze baraganira nk'abanyabujumbura canke abanyamuji b'Igitega bahe uzosanga umuntu atanga icafise mugabo nibakirebuka ibyo d'imico n'akaranga babigarukire kuko ibyo honorable hajeje kuvuga nibyo biranga umurundi ahari. Nk'uwo numvise yavuze hose arambabaje kuko ategerezwa kuba yagiye nawe nyene atara muri we bitaramwinjiramo rwose kuko naho ugenda i Buraya uri umurundi yarezwe yakurikiye ikirundi niwoca ubita byose ahubwo utegerezwa kwicara kuri iyo mico yawe kugira yerekane iyumva kandi benshi bahora je naje Buraya narahabaye mugabo navuyeyo nkiri wa wundi kuko nagira nti ibi nk'abarundi kazi bu hariho abarundi kazi batiyambika bikwiye ugasanga bagenda mu mugongo bambaye imishatsi hari imishatsi bafutse bimwe by'ibisuko bakwendebereza ugasanga ntibikwije niwo gwara umusonga sinzi ngene wo mukiza rero uragenda ukaja hanze ukagira gutema ukagira uti ibyo si iby'iwacu siko narezwe cyane ibyo kwambara impuzu zitabakwiye zitahisha intege kera ngo hariho ngugwaruka rwarugezeho kwambara impuzu zigufi baravuze ko hariho wari mere de la ville aho abakubita ngo yitwa Kanyoni bakabakubita bonye batikwije ugira barasubiriye none ubu byaragarutse kandi ubu je simbona ko hari ico bariko barakora ubu n'abahungu basigaye bambara pocket iyo si migenzo y'ikirundi umuhungu yambara kikwiza akambara ipantaro mukwiye canke ibuturi mukwiye mukusigaye bona mu mabisi bakabibaza ngo nibwo bunyamuji aho nta bunyamuji burimo umuntu nyakwiye kwambara kikwiza ubu n'umuco w'ikirundi kubera n'itegeko ry'Imana kuko nahajya tugenda mu misa hariho abaza bagasamaza abantu hariho inyambaro ikwiye kujana mu misa cyangwa kujana muri soirée niba bagiye muri soirée mugabo ugiye gusenga ntubwiye iyo bagiye mu rubanza nk'akarorero nko mu manza urabona abantu benshi baza bambaye cravate nyene bashagije ukajya usanga abakenyezi cyangwa abigeme bagenda bahena sinzi iyo babikura ubwo n'ubwenge buke nico gituma twega abakenyezi kenshi usanga turi dukengerwa uzorabe niyo bariko baratamba nka za ndirimbo za kera za Kofi Olomide wasanga yambaye costume zimwe zikomeye gose zishagije mbwo ugasanga abakobwa nabo bariko baratambisha imikondo hanze ibikiriza iki uko nukubura karanga kandi iyo si mico y'ikirundi nibayigarukeko abavyeyi baze barahanura babanze bonyene bikwitse hanyuma baze barahanura abo bavyaye Perrine umuvyeyi bwa mbere amanza kuba nyine akarorero kugira ngo umwana murabireko bengira ngo hariho abana bahora babwira abavyeyi ngo babashoneshereje impuzu ngo nk'izo mwigisha nakari yambaye ati yari yambaye gute ngo yari yambaye impuzu iciriye aha ngo ukuboko kwari hanze canke ngo impuzu igera kubera mu buzima bw'umuntu umwe wese araraba umuntu akagira ati je nakura ndifuza kuzomera nka naka
ari mu ngendo ari mu mvugo umwe wese mu buzima mu mutwe w'umuntu ariyumvira kugenda nka naka kuvuga nka naka kwambara nka naka uko nukwigana umuntu waramugomwe rero twebwe abavyeyi nitwe dukwiye kuba akarorero tukavuga kuko guhanura uri kurahanura umuntu nturambirwa ugumizako reka ngaruke kwa honorable Ernest Nahimana akurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga uno munsi waruheje kuvuga ati umuvyeyi arafise uruhara ntangere kugira ngo umwana we amenye ururimi rw'ikirundi ururimi kavukire ubwo ruhara n'uruhega Ernest umuvyeyi atekerezwa kugaragaza icyambere cyo nagiciye ko nuko umwana araregwa uyu munsi uri hejuru abavyeyi benshi ntibarera nukuvuga yuko mvuze ntibarera nukuvuga ko ntibaba hafi cyane abana babo uravye mugabo n'ubuzima niko bumeze uyu munsi harya abavyeyi benshi mu gatondo barunka abana ku ishuri nabo bakaba bagiye kuzi umwana atasha asanga umuvyeyi atari hari agafungura akaryama acasigarana na bakozi bimuhira umuvyeyi ava ku kazi arushe akaza ashitse muhira urabona ibikorwa vy'imuhira byamurindiriye nta mwanya na mutoyi ahereza umwana ngo baganire amenye n'ivyo yize ku ishure amenye ngene umwana yiriwe baganire yumve na rwa rurimi ko aruvuga nk'uko bitegerejwe rero twebwe natwe abagabo duca mu bandi bashinga ntahe kuraba kuganira politike wa muvyeyi nawe nyina w'abana agiye muhira asanga ibintu vyacanganya akaja kubishyira ku murongo rero twebwe duhamagarirwa kuba hafi y'abana bacu tukabahereza uwo mwanya nimba twebwe abashinga ntahe tuvuga tuti turaja kuraba abandi iyo bari tukagenda ariko twamaze kumenya ko muhira ingene abantu biriwe ingene twaganire n'abana hanyuma ikindi akanya kose turonse kanini nko muri misi ya gatandatu canke ya mungu nivyo imbere ko tuja mu mamanza umuntu agahereza umwana umwanya abana bakaganira na cyane cyane afite icyo ashaka gushikako two kwintumbero tugomba kwigisha iki umwana ngomba ko ndamwigisha iki uwo ni wa muvyeyi utihaye intumbero wamubona ko byose bisayangana byose ari vyiza mugari ngira ni ngomba kumwigisha ikirundi akimenye ndamuhamagara tukaganira ni mu kirundi mwikiki kwishure hari imyibutsa babigisha hari bisokozo hari bitito ivyo vyose umuntu akamenya jewe muhiri wanje abana barazi kuva bakiri bato narabigishije ibitito vyinshi uyu munsi ni babisubiriramo kugira numve ko nabo bazoshobora kubibwira abandi bana babo canke n'abandi urumva rero umwanya umuvyeyi yo kwintumbera ndazi ko bigoye twirukana vyinshi ariko nitwibuke dukubitse agatima mpembero yuko dukeneye kurera umwana w'umurundi mbe mwari muzi ko je naragize ikigwa meza amashuri ya kaminuza nandika igitabo nacanditse kubijanye n'imico n'imigenzo y'ikirundi nagize icigwa cerekana urugezo abarundi tugeze ko mu guhereza ikibanza imico yo hanze twishiye iwacu twishiye iwacu influence des cultures étrangères sur la culture et le comportement des Burundais vivant dans la ville de Bujumbura nagize essai d'analyse socio-culturelle nasanze iki mu bwiza amankete nagize mu bwiza amakartier ngahi Bujumbura ugasanga urupango rwagiye rurimwo umukongomani umwe aje gupanga inzu imwe izindi nzu zose zipanzwe n'abarundi uyu mukongomani avuga igiswahili za nzu zose zaca zitagwa ururimi rw'ikirundi zikaza kwiga igiswahili ntivyari bibi mugasanga rero uyu mukongomani niwe aciye kwa rupango aruhinduye ururimi ruvugwa n'igiswahili uyu mukongomani kazi yaje asanga abarundi kazi mu kwicara biyegeranya
niyo bariko baramesura bamesurira ku ruhande mugabo we yaciye ashinga amavi mu mico n'imigenzo y'uko atari ko biri acatangura kuvugira hejuru uyu munsi uzurabe inyicaro abarundi kazi bicara uyu munsi si inyicaro abarundi kazi bawo hambere si umuco w'ikirundi si umugenzo w'ikirundi rero byinshi mu mvugo kuvugira hejuru ubu murundi kazi atavuze ngo aturagare umengo ntacavuze ivyo si umuco w'ikirundi twabirahuye kuri aba bantu baje bari ngaha ivyo nivyo natohoje nanditse ko n'igitabo kirajya muri kaminuza bisigura iki rero bisigura yuko ikintu twari dusigaranye conyene cerekana ko umurundi ari umurundi ibujumbura nuko twavuga ikirundi neza abantu bakavuga ati uyu ni umurundi mukaba uyu munsi uri hejuru kubera n'ivyo vyo kuvuga ikirundi neza twabivuyemwo ntaco tucambariye ntaco tugisigaranye none tubire kuko oya ubona aho kogwa ikinone tugiriye ko kugira ngo vy'ukuri ururimi rwacu rw'ikirundi ruhabwe agaciro rusubire kugira akanovera rugiye niteka nagenda kubwira ko atari wewe wamumenyesha amakuru uzohava uhindura ibintu si jewe Ernest nzohindura ibintu canke sungwa ari wewe wese azohindura ibintu ibi bintu bitegezwa guca mu ntwaro bigaca ku bategetsi hakaba amategeko agenga asubiza akanovera ururimi rw'ikirundi barashinzeho ikigo kijejwe kunagura ururimi rw'ikirundi no gucura amajambo mashasha ibikorwa vyacu birihe ko mutabitwereka kuko mu kugira tubimenye vyoshaka kumusamiritsa mu biganiro ntavyo tubona rero ico kigo nimba kiriko kirakora nicerekane aho kigejeje uyu munsi hanyuma uyu munsi uri hejuru dutembere gisagara ca Bujumbura ibintu vyose vy'icapa bimanitse vy'inzandiko nta kirundi na kimwe uzosangamo yaba natwara iki gisagara ca Bujumbura notanze itegeko yuko ibicapo vyose biranga inzu kanaka imbere yuko handika urundi rurimi hotangwa ikirundi hejuru iyi ni inzu y'ubudandarirwa bw'imiti iyi munsi ukaca bareka ko ari farumasi mugabo habanje ikirundi iyi nuburiro imbere kwandika ko ari restaurant notereje kubona ko amajambo y'ikirundi mugabo ntituravyiyumvamo rero aho niho bizohera n'urugamba ubwo rugamba mugabo rugirwa n'abategetsi twe nta mategeko ivyo dutora amategeko hariya ni bijanye amategeko muyandi mugabo nayo bayazanye twayatora tukanayatosora tukayaterera hanyuma tukayatora mbemwe nta mategeko mushobora gutanga kw'icyumviro ko yubaho yego cyane reka twama twabigize twarabigira turatanga icyumviro mugabo ni mpaka ubibwira vyumve rero urugamba ibi biganiro uzubigire kenshi ndetse ntugire ibiganiro by'iminota 45 gusa zovye umwanya wiyaguye ko twagize imana mukamufise na televiziyo mutumire bajya bahinga baze bicare ngaha basigura twebwe turabira hafi bijanye n'ivyo muduhamagare twicarane duheze turabe icokorwa duterere ivyiyumviro ivyo niho leta ibishigikire ibishiremwe uburyo naye handi Burundi buzosigara bwitwa Burundi mugabo uri mw'ikirundi takiwarundi ngego murakoze Perine ntomera uno munsi ku bwawe nawe ni ikihe cyari gikwiye gukorwa kugira ngo ururimi rw'ikirundi rusubire guhabwa agaciro nkuko vyahoze ibyo mwavuze byose ningira akamaro mugabo je ikintu noshimikirako indero abo bajejwe indero je veux dire gomba kuvuga ubushikiranganji bw'indero nk'ubwiye kubiraba usanga bakore nk'abanyeshure biga bakora ikibazo cy'icongereza cy'igifaransa cy'igiswahili no muri kaminuza barakigira mugo nta kibazo cy'ikirundi bagira muri kaminuza bivana n'ibisata hariho igisata nivyo hari igisata kijejwe indimi je nico nizemo nk'ibyo nyafrika yego mugabo ibindi naho bariko bariga statistique barakora ikibazo cy'icongereza barakora ikibazo cy'igiswahili niyo katakirundi babaza
cyane no uvuga yuko vyoja mu bisata vyose ikirundi nico cyo bacerekana uruhara runini bahaye ikirundi kuko ibyo kera twari gukiga amayagwa kwiga utwatuzo ubu nk'utwatuzo baradusuzugura kandi akatuzo ariko gatuma kamenya ingene uvuga ikintu kuko nk'ubu inkoko yandikwa cyo kimwe n'inkoko none udashyize kwa katuzo inkoko gisoma gute ko ari inkoko atari kwa katuzo bakabisuzura mu gifaransa iyo batanze nk'ibyo bita dicte ubaraba ivyo nyine urumva oya dicte yo kirundi wo kibaho nico nawo gitora amajambo y'ikirundi kuyandika mugabo je nifuza yuko ikirundi bakigarukira nyene gose hamwe nk'uri kuragenda no muri bus ukumva abantu bavuga ikirundi conyene atajambo ry'igifaransa bashizemo nabo bategetsi nyene bariko baravuga bakavuga ikirundi gusa none usanga nk'amadisikuru niyo bagiye kugura ahantu amajambo bavuga mu gifaransa nta kirundi uzosanga bateguye n'amadosiye baba ariko bariga bari mu gifaransa none nitwakoze ubuzi bwa leta nitwayibonye ubushikiranganje bwose butanga amadosiye mu gifaransa ukagiheza ukabikora mu gifaransa nawe rero ikirundi ntibakigarukire ibi byo bya fondamentali je ndibaza yuko naho turiko turavuga ni ibintu bigoye cyane kuko ni programme bakwirikiza mugo batagarukiye ikirundi kizofutika gose nico gituma rero mwagize neza kudutumira urumva nk'uwo mwamushiriye agaseke iyatemera urazoraba ibyo byo kuvuga impango zica zivuga iki Swahili canke iki uzogende no mu mashuri uraye twekera twakura tuja turakina ibintu biducisha ubwenge kwadurakina ngo adamuri hendi hano haje n'akantu kabigisha mugo usanga bariko baragira bakoma amashingwa basimbisha ukuguru hariya ukundi hariya ataco bavuze kandi bakabikina bakabishira mu mwete mwinshi batera ukuguru bakoresha ibikiriza nkujya n'umukino wo muri Kongo si w'Abarundi urya ngira ngo ababembe sinzi ngene twobyita kera twakina imikino ikwigisha ubwenge ugakina inkoni ukiruka ukamenya kuri kuragira siporo cyangwa ibyo bita idarapo cyangwa tukagenda turatera ibyo bita umuyombo mu sinzi ko iwanyu mwabigira utwatsi twatora hama tukaza turadutera tukaza turaraba ugusumbya uwundi ukaba uri kuriga gutumbereza ariko usanga abana bose hari umugwi ngaha wabo abantu bakoma amashi abandi hari n'amatwa akaziba kandi nk'abadiregitrise bakabacira uruhande batwara amashuri ntihagire na kimwe babwira ujya se umukino ni kubigisha inkino ibacigisha dusozera ikiganiro sozera akajambo kanyuma wubwiye bariko baratwumviriza mwaduhaye umwanya mutungira hamwe muzoduha munini kuko ururimi rw'ikirundi rurakomeye cyane kandi rufise amajambo aryoshe kandi abana tutariko turabibigisha kare ntabandi bazobibigisha kuko umuntu atanga icyo afise jewe rero nosaba yuko nyene nabo niyo bariko baravuga ari abanyepolitike ari abandi babigaruka ko bakabishimikako kandi bakamenya yuko ajya amajambo bavuga abana barayasubiramo kujya nyene aho yokwiza cya kirundi ciza kimuteza imbere kandi usanga bari kubavuga amajambo politize azarahinduka uko politike uko intumbero zihindutse yego nukuri mwakoze cyane yego honorable Ernest Nahimana hari akajambo kanyuma bubwira abatwumviriza kugira ace dusozera ikiganiro kirasa n'ikirangiye murakoze jewe akajambo nagira nagatere abategetsi nukuri nibamenye oya jewe nta ngingo fata abategetsi nshatse kuvuga abo bantu bafata ingingo nukuri turabateye akamu bongere batunganye bagerageze batunganye inyigisho zijanye n'ururimi rw'ikirundi mu mashuri isaha imwe ntikwiye kugira umuntu yiga ururimi rw'ikirundi
nibagerageze barabe ko mu masaha yotunganywa y'ikirundi bagerageze batanga amasaha akwiye kuko ayo masaha mu kuyafuta je narigishije ururimi rw'ikirundi imyaka 11 mu gihe nigisha n'ivyo twize mu bintu vy'amayago harimwo kuvuga amazina harimwo kuvumereza harimwo kubonekesha harimwo ibicuba ivyo vyose nta hantu umwana azovyigira atari mu ishuri murabona yuko ku mitumba atabantu bakija ngaho ngo bavuge ibicuba bongera bavuga amazina nibagerageze batanga umwanya ukwiye hatangwa ivyigwa bikwiye umuntu amenye imico n'imigenzi igize iki gihugu cyacu igize Uburundi niho umwana azokura vyinshi bijanye n'imico n'imigenzo y'ikirundi je ndasaba nshimitse n'ukuri nk'iki cigwa c'amayago bayashimikira ko bayaha umwanya ukwiye bafuma bafata iminsi nk'isaha imwe ku munsi ni ukuvuga nk'amasaha 5 mwiyinga kuko ni byinshi cyane kandi biryoshe abana barahakura ukuvuga ugushiruka amazina mu kuvuga cyo twokwita eloquence abana barahakura kumenya amajambo yitabana kugira ngo bashobore kugira inzandiko bashobore kugira ivyo wabo nabo abana barahakura ibintu byinshi rero jewe nkaje ndumva gahinda mu mutima iyo numvise ko abana batakiga ibintu kandi je nk'ivyigisha nk'ivyiga nkongera nkavyigisha mbona akamaro vyari bifise ndatera kamo n'ukuri bagerageze ibi bintu babisubireko icanyuma nagira mpereze ko nuko namwe ndabatera kamo ni mugerageze mugira ico muterereye mu guha iki kiganiro umwanya ukwiye ndabisavye sintegetse umugani wa muntu murabishikiriza abafata ingingo yuko bofasha igihugu mu kugerageza gutanga umwanya ukwiye ibi biganiro bivuga imico n'imigenzo y'ikirundi murakoze ego ni kuri izo nterano zanyu rero duciye dusozerera kino kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango cyari gishimikiye ku ruhara rw'umuvyeyi ku kwigisha umwana wiwe ururimi kavukire cyane cyane ururimi rw'ikirundi iwacu reka nshimire abatumire Perrine Ntomera muvyeyi w'inararibonye wakoze cyane kwitaba ikiganiro mwiko mwakoze mwantumiye murasubira mu ntumire n'ubundi munsi nzoza ego murakoze ubundi nkengurukira ni honorable Ernest Nahimana kurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi Ernest wakoze ku nterano muri kino kiganiro mwakoze cyane kuba mwantumiye kandi ndabemereye yuko no hanyuma mu mpamagaye nzo kwitaba murakoze nkabandabike banuye na gahwane